Allo bite urashaka kutwariza impamvu udaposta ibintu vyanje ngo urashaka kutubwira impamvu udaposta ibintu vyanje ariko ukamuposta ibindi bintu vy'abandi bitweza ego vraiment natubwire bikuzura hama wewe biba bigenze gute urashaka kutwishura nje posta mami no joke posta ibintu twengeje no twende mutubwire umva jewe donc abandi bavuga ko ndabatwenza wowe sindagutwenza nakubwiye ibintu byawe biri serieux donc je poste ibintu by'ibicuru oya ico si citwazo vraiment si citwazo kuko indirimbo zanje aragusupport yategeza gusupportinga uri kurakora posta mamime posta mamime no je n'amaze kumva indirimbo posta none amamime abo bantu banyene amamime baba bakuzi ariko postiza umugabo wawe abantu baca nuze yababazi ko ari umugabo wawe basha baryo none umbira abantu b'abamime upostinga baba bakuzi muri inshuti igituma je ntagiposta ni igituma nyabaki ntaconze Yes, bakunzi ba attagipostinga reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba hano mu gihugu cyacu Burundi ciza telefone yanje yage waba uri muri diaspora fisa amaso atatu ifuye ko bayabona ariko mana telefone ahiziye ntituzosubira no kugira presentation ngo ihere bataraduciramo ya reka ndabakire ndababwire ngo big up sana mwe mukomeje kudukurikira murabizi gahunda ni kubaha ibintu byiza yes imbere ya nako ndi nyuma ya kamera mba ndi kumwe n'umutumire uno munsi mana yanje yes Alvin kazi Yes, merci beaucoup. Murakoze cyane. Hama igituma mubona ndiko ndagira ku telefone nkubaze ngo ari umuntu ndiko ndandikira. Ahubwo ndashaka mubone yuko mfise telefone ifise amaso atatu. Umunsi bigura amakungu yose yarayabimenye. Ya, kubera yuko en fait urumva akazi turagakora. Kandi akazi turagakora ku mugaragaro abantu bayibona. Rero urumva iyo turiko turajya amahera twakoreye canke iyo turiko turajya ivyamwa twarondeye ni byiza ko tubijya ku mugaragaro kugira ngo abantu badakora babibone neza na neza yuko umuntu abakwiye gukora kugira ngo ashobore kujya ego rero telefone yanje ndayigize kugira ngo muyibone kubera yuko nakazi wararushe urabiruhira arabavuze ngo umugore wanje mugana nta kibazo none umugore wanje none yokuriraho ikibazo kiri he turumwe urumwe ahubwo nyina ntaye mu giho aba mugare kabanza umbwire hari akantu wapost inzira fawapazi cyane ratwende kagute avuze ngo wambarije ngo igituma ngo umugore wanje adaposta ngo ibintu byanje ngo akajya kantu icyo kintu abantu bakunda kukibaza n'ubunye ndashatwenga donc n'uburanyubukije en fait ndajewe naje sinzi igituma tuzomubaza kwa kera umva kera yarayikora ariko ntakibikora canke yaracitse intege ushobora kubisanga yacitse intege mugabo rero gitangaje no ku mugabo wiwe ahubwo intege zigumazongerekana ko zokika none tuzomubaza ryari ko je nshaka ko tuzovyivuganira live ego muzomuronde canke mu musanga haba je nzo mu telefone nta kibazo akwitavye biciyemo fete abantu bose bumva ntari ariko kajya kantu karankurengeje kwe fete urumva tose biradutangaza tose aho kunyina abajournaliste mukwiye kuza kumwandikira mukamubaza ese byagenze gute bimeze gute kubera utagiposta ibintu by'ibyo amazi canke nyina bimenye canke mwaravanye Alvin ivyo kuvana je sinibaza yuko birimo kuko n'ubu turi muri appel nubarimo canke ndiko ndamusaba ikigongo ariko yumviza ikiganiro ariko aravyumva mbone nimba muza ko twaravanye yego dushobora kuba twaravanye nkuko muvyibaza mugabo igitangaje nuko turi kuri call tuba twaravanye gute donc hani ikiganiro kacumviriza neza cyane none mutubariza impamvu atabiposta allo bite urashaka kutwariza impamvu udaposta ibintu vyanje ngo urashaka kutubwira impamvu udaposta ibintu vyanje ariko ukamuposta ibindi bintu vy'abandi bitweza ego vraiment natubwire bikuzura hama wewe biba bigenze gute urashaka kutwishura nje posta mami no joke posta ibintu twengeje no twende mutubwire umva jewe donc abandi bavuga ko ndabatwenza wowe sindagutwenza nakubwiye ibintu byawe biri serieux donc je poste ibintu by'ibicuru oya ico si citwazo vraiment si citwazo kuko indirimbo zanje aragusupport yategeza gusupportinga uri kurakora posta mamime posta mamime no je n'amaze kumva indirimbo posta none amamime abo bantu banyene amamime baba bakuzi ariko postiza umugabo wawe abantu baca nuze yababazi ko ari umugabo wawe basha baryo none umbira abantu b'abamime upostinga baba bakuzi muri inshuti igituma je ntagiposta ni igituma nyabaki ntaconze sawa zokimbaza rero twebwe ndushobora kubimenya nzabubatse
abubatse kuri social media basi yavuze ko akunda gupostinga utumiye la fois passée hari akantu wagize nyine uragira icyo gituma abantu babivuga ko atakubaza la fois passée ko napostinze ejo ko napostinze akamimi naje gatwenza abantu bose karabatwengeje burya wowe nikagutwengeje ku buryo ugapostinga noneho ndakubaza ikintu kimwe muri mu kiganiro baye ntituri mu kiganiro turiko turatera inkuru none two ndakubaza nyine kinda musubire mu kiganiro oya ndiko ndakubaza none wavuze ngo ibintu byanje ngo ntibitwenza ka kantu nakoze karatwengeje abantu bose wewe kutaraga posta niko gatwenza non t'as mal pris j'ai dit je poste ma jokes ibintu byawe biri sérieux donc c'est ma joke ubwo nyine hindura rero ko ama joke kirumvikanye ubwo nahindura nkaza ndakora ama joke ama comedy uzo ya post yes kirumvikanye je twamenye ko ya comedy n'ubundi okay sawa kaka nakoze na ka comedy kutaraga posta cyane ko yakakuraba uko ndabibwa kuramvuga bye murakoze cyane ariko niko abantu bavuga ngo twarahebanye twa turi kuri kori eske turaba best friend cyane tubimeze gute nuko urije n'ibikino none abantu bavuze ngo twarahebanye ngo niyo mpamvu utakimpostinga utakisapotinga ariko kera wari kipaombere mu Giswahili niko bavuga kipaombere mu Kirundi ni Jean waba uri nimero ya mbere nawo waramposta nawo nukimposta bisigura ariko nawo wamevye igitangaje nuko turi mu kiganiro direct kandi ibi byose biko birajamo hama je gituma nta gupostinga nuko utigira postinga none gute no postinga umuntu gute no postinga umuntu watampostinga c'est dit en direct on est en direct OK murakoze bo mawase kuvyumva ngo ni kuyango je ntakimuposta ngo niyo mpamvu ngo atagiposta nanje urumva rero jewe burya umva ni kimwe ku kindi nta birenze ariko urukundo rurahari bon je ndibaza yuko après ikiganiro ca ndamupostinga hama namwe bwe muce mundabira ariko asa kumpostinga sivyo ndamupostinga haba atampostinze cyo tumututu twamusinze tubona yuko twatafise undi muntu yabwiye ko twarahebanye no bata kimposta kugira ngo abo bantu ntibabibone yuko ariko aransapotinga kugira ntibabibone yuko tukiri kumwe sivyo jewe ndasa kumupostinga ndamupostinga no musi namuce muri abakozi ziwe muce muri abakozi kumpostinga sivyo sawa murakoze abakobwa niko bameze aho ushobora gusanga yarashavuye jamaa sanga mu ex wiwe yavuga kana kaje twarahebanye rero akacabona nta post namuposta ujya mu jamaa acabona ko tukiri kumwe reka ndabireke kuko urumva nibitawuri sinyene kera akumva se kose yaragashirako ariko ubu bana nawo ukoze iki je ndibaza ni nk'umusi peut-être ni no fani wacu yo cavuga rest in peace my husband canke no giriki ariko nararonse na award ya silver jamais ntigeze avuga wasi I'm proud of you my husband jamais uri sûr wavyandise he ko abandi bose bampostize bakeza abandi bose bande ari wo wari kubura wa mbere umugore wanje ku masapoti ya mbere wabikoze je duhurira ku bintu vya music ndakubaza ego none ko kera wabikora vyagenze gute ndakubaza urafise umuntu wabwiye yuko takiri kumwe rero uratinya kupostinga ibintu vyanje kugira ngo ntava gutwenga akubwire ngo washase kumbesha sha urakoze c'est bon reka ndaza gupostinga wandabe yuko nuza c'est bon merci twibandanyije sha yes abantu baravyumvise reka hari abantu bafise amajambo aho bibaza ati hari abatari bazi no kuri kori yiwe muga kasha bibaza ati donc mwarahebanye canke iki none ko ndabikura kuri kajya kantu kavuga ngo bwaravuze ngo umugore wanje ibi nibi ariko swat barumvise umuco naje nta muco narinzi ahubwo ndavyumvise nga usanga yarashavuye ntuzi ko tugendana ibikomere ego ako none ibikomere icyo bikomere wagendanye je toramenyana ubu twamaze kumenyana ibikomere vyawe canke ivya abantu bakera biza yo waje gukora iki usanga yibaza ati ofete ari abantu mugabo je reka ndakubwire Alvin okay urumva ugira ube Nirnaah ngenda kwa presse 2000 30 secondes nani ntani en direct mu bantu maze kubona bari sérieux uri wa mbere nigiki cyerekana ko ndisi ndakubwira umuntu muhurira mu kazi kesa swa umukobwa canke wari we wese muhurira mu kazi nta musi ndakwandika tudahurira mu kazi warasubira si shwa kwishi none nico gituma rero ndavuga nti je mvuga ati uri sérieux
azavyemere ko arufite rero yagiye abakobwa umugore wanje ntavyo yomenya kubera yuko abona ukuntu nyine amaso yanje ubumengo ndumuntu wari umugi oya vrema jewe reka ndamubwiye si kubera ko turi kumwe canke ari fo ngaha kumubwira jewe atagazi duhuriye ko biragoye no kugenda kwishura Imana ndamubwire basi oya bariko arakumva nini uranyumva ntashobora kuba ariko aranyumva ariko arakumva aba yakufye mikro ntanyumvira urumva ntavuga uranyumva ndakumva ndukuri je te jure ufise umugabo ari serieux kandi hasi ndiko ndamubwira ngo hari ibindi duhuriramo urakoze rero jewe ko tumaze gukorana kenshi cane iyo ndamwandikiye message atari y'akazi ntayishura naho noba ndiko ndamubwira ngo felicitation yaragara voilà rero je umugabo agara ni fresh sana ushima Imana tu nimbagara kuri bose ni sawa abagara ko bose kuko hariho n'abandi bagenzi mfise ebana b'amafresher menshi utagira ati na jewe hari n'igihungu ngaha umugabo wewe vraiment nivyo aragara setu antuka n'abandi baza kumugerageza bavyumve ko agara Alvin ashangira ngo no munsi finalement baraza kumpostinga attends un peu urazi ko abahungu baba atire n'abakobwa nyene urabibona nawe we ivyo urabizi ntitwiba turabivuga mugavi Alvin ikintu kimwatira nakazi c'est tout kandi Alvin hava yibaza ko wansororeye nuko ni yansororeye umva numo kwinasanze mu nzu ntiyawumpayeko ikintu kinanga Tojure ashaka mpi nimero zawe nze mpenda guha makuru. Cendi basa yuko bivanye n'aya majambo umvuze ko ngira ngo umunsi baraza kumpostinga. Voilà. Ndiko ndakubwiza ukuri pe. Okay, tubandanye vyacu. Ndashaka kubandanya emission? Sawa. Voilà. Aha. Abantu mumaze kumva rero na Jesse narizi Igituma umugore wanje atakimpostinga. Mugana amaze kuvyumva bisigura yuko ari umuntu yabwiye ko tutakiri kumwe urumva aratinya gupostinga umugabo kugira ngo batabona yuko je provoque nibi. Waravuze gute none? Mugabo asibuzura mu posta gake je ndabikubwiye tu. Ibaze shanda mwisemba. Oya, ashaka yarashavuye mugabo bihere basi. Okay, so reka inzoga ntihavicika amazi. Okay, pata. Okay. Baravyumvise. Antwa baravyumvise. Yes, twaje mu migambi ubundi tuvuge ku Finally people murumva ko umugore wanje tukiri kumwe. Aha. Hasigaye ko nja muri Canada sivyo. Nivyo byari bibaragishinga panda y'imyaka yose mugabo. Ya Canada ya nyuma mufsemera misi yose ngo nagize mariage kubera Canada ko ntaragenda n'abagese baragiye bararonse n'ubuzima n'ubuzi baraburonse ngenda caringa ya twibandanyije sha turacari kuba umugore wanje people we are together with my wife mwavyemera one nivyahinduka nzobabwira ko murabizi ko je ntibyakamenya ikintu nzobabwira umvase bya bintu burya rero muraronse access mwese muje kumudraga muze gutanta amachance hama uzo kwemerwa n'uyo nyene nzobabwira umunsi ibintu bizokwanka muhumure but now biracameze neza. Yes. La vache original. Yes. La vache entertainment. Ariko urazi ko ni gyamera umugore wanje tuvuganye ku kuri call mu kiganiro ahubwo iyi TV yanyifise chance. None nabiza hano ngiye hose ko amachance abari hadi. Si wewe man ni jewe. Désolé. None kandi tarahora ubikora. Deja ntihora ubikore nga ubiko donc none nta twabwa kora nemisi. Since Niga Ibaze. Ya. Nitwe dufise intoze canke ni wewe. Ni jewe. Ubase umugore wanje wari kumuzana mu kiganiro cyane. Nari kumutelefona mpa nimero ziwe. Singaninya ubu je sigaye fuhira abahungu n'abakobwa erega ko darabonye bego du je no mutamu bye cyane. Okay, Alvin ibintu birakomeye trop même ega mana twari on était censé kuba abantu bari kubera ko usigaye ukazi nagiye mbona ngo la vache entertainment ya ndumigwa yego ndavuga ati c'est quoi l'histoire c'est quoi ça yego bon en fait urumva ni management yawe nshasha barakumenyemo amafaranga canke ni création yawe
je murabizi ko mu buzima sinigera nkora ikintu gisangiye n'uwundi je ndakrea sivyo ndibaza yuko ni ryambere mubonye mu jeune nka jewe afise yuwase management yiyo yes ko ndacara umwana urumva ariko mu mutwe ntago ndi umwana kantu ega ndacara umwana mu myaka parce que j'ai 28 ans bientôt 29 ans umva ndacara umwana nta na 30 afise urumva ariko ibintu nyine umutwe wanje ukora ibintu by'abakarantena vous comprenez ce que je veux dire kandi je ndi umuntu wa mbere mu buzima ndafata risque kuko no kutiraga umugore wanje sinzi ko mwayibonye abantu bose bavuze ngo uyu mugore mukura he yiki no mukura ni risque nafashe ndavuga ati jewe ngira niyahure ndadraga burya yo gutanta amachance bivamo ibintu bibiri soit ukareisisa canke ukeshua ariko semye yo gufata risque mu buzima ukihebura ukavuga ati jewe umvase eba analiwa ikiba kibe rero nuko management narayikoze sishaka kuvuga amajambo menshi kwa murabizi ko jewe sindi umuntu w'amajambo menshi ahubwo ndi umuntu w'ibikorwa byinshi ndatswe mubona ntarakora ama press conference ngo ndababwire ngo ndafise management ngo muze ndabereke abasani banje wapi ahubwo moi avec le travail avec le temps muzogenda murabona akazi mwenyene muzokwinyisha voilà yes reka dutangwe tukwankuraja merci atatgipostinga nukuri point kandi ikintu ciza nk'uko wabivuze abantu rero babibonye yatanguranye n'ibikorwa hari ibintu twabonye murimo vya fire on the block so ntituzi rero ko ifatanye niyo entertainment plutôt niyo management shasha yawe canke bifatanye donc wari wabitanguye ivyo vya fire on the block wari wabitanguye avant iyo management canke wabitanguriye umaze kugira izina rya Lavache Entertainment. En fait, Lavache Entertainment ni entertainment uracumva. Yego. En fait, jewe ijya Lavache Entertainment ikora ibintu byinshi. Yego. Ikora ibintu byo promouvoringa abaririmbyi. Yego. Ni management yose ifise abaririmbyi bari muri label na jewe ndi muri label. Ndi muri label ya Lavache Entertainment na jewe. Yego. Donc turabaririmbyi batatu. Hariho Tasha Oda. Hariho Alvin Smith hariho na banda naje ndi muri management ndi muri label yanje ego naje ndi muri rimvyo muri label yanje owasi Lavache Entertainment iko ibintu byinshi ira promouvoringa abasani ikazamura abasani iragira ama publicité iratanga ama sponsoro Lavache Entertainment nyene ni entreprise muratawuri cyo kintu donc kiri hajya mu jambo rimwe mugabo ikogwa ibintu byinshi ni projet iyi projet mubona ya fire on the block ni hip hop to another level iri organisé par Lavache Entertainment hamwe na Tugumadore apana Alvin Smith iri organisé par Lavache Entertainment apana Alvin Smith iri organisé muri kijya kintu ya Lavache Entertainment niyo yabyorganije yes mugabo ijya Lavache Entertainment ihagarikiwe na Alvin Smith niwe CEO yego CEO for the first time ndabaye CEO w'ikintu nari CEO akaranga muntu yaje na passport gusa n'umuduga waje no musi CEO n'inzu bamwe kukurira cari iwawe bro muranganye kiba ngahanje ndibaza yuko ndi CEO y'inzu mbamo kubera yuko nshase ndajama muri plafond nkaduga nkamanuka nkagira iki nkagira yes yes abantu babibonye barabonye ko igikorwa kizananye inguvu nyinshi kandi vraiment big up mugabo si hariho akantu kamwe mba nibaza wowe ko wari usanzwe ukora ibintu byinshi hari amativu ukora ko bizwi hari ibiganiro ugenda urakora hari radio hari n'ibindi byinshi by'ama publicité est-ce que ko ikiri nshasha bizoba facile kubandanya n'ivyo bintu canke hazoba Lavache Entertainment ni shasha ariko ibikorwa si bishasha twamye tubikora ibikorwa byamye bikorwa ahubwo ntivyari bwaturirwe izina rimwe gusa bizohagararako nawe rero uri kurankurikirana nawe ushobora kuba muri rimvi shaka promotion Lavache Entertainment yashobora kubigufashamo ikakurondera ama media tour ikakuzamura ikazera patasha ama link yawe cyangwa umuziki wawe je nashobora no kudistribua muziki yanyu ushobora kuba muri rimvi udafise ntuzenya indirimbo zawe zitari ku ma boom player cyangwa hehe Lavache Entertainment yashobora kubigufasha yes nko muri rimvi mushasha yes nkasanda distribua indirimbo zawe yafise ntuze kujya gusohora indirimbo arafise idea yo gusohora indirimbo avuga ati jewe simbona ingene indirimbo zawe zomenyekana yes Lavache Entertainment irahari nkacana nka promotinga indirimbo zawe
nkazi promouvaringa mu nkazi distribuer mu ma platform atandukanye hama amahera yinjiye nkazamenya ama percent uzotwara na jayo uzotwara donc la flash entertainment iri ngaho ikora ibintu byinshi yego nisanze nkora ibintu byinshi cyane ku buryo sinoburi ko ndavyita cyanagira ikintu kimwe cyane la flash entertainment kugira ngo byose biruriremo bisigura ko normal majewe sinde muri jewe ndumu créateur de contenu ndumu content creator ndakora uburirimbyi ndakora ibiki ya ntago mfite akazi kamwe urahejeje kutubwira ivya management ya ushasha mugabo je ndafite ikibazo rero kimwe c'amatsiko turangiza wewe ko wahora mu yindi management kandi iyo management ukamengo mwavuye nko mutumvikana hama ukivayo ugashika ushinga management yawe eske ntaho biboneka kumengo ni icitwazo cyo kwavuye kugira ngo ugire management yawe canke eske ubona bizokorohera kujera management shasha kandi nawe warasanzwe uri muri management en fait urumva kimwe cyo 26 life ntitukikorana kandi kibazo je sindagifitanye no mu boss wayo Gile wapi kibazo nakiranye n'abantu bakorana ko sino Gile tumeze neza n'ubu turavugana nshobora kubana nk'imyaka nkamubwiye manje kabisa ndakinye ntamo akantamo nk'aka $20 urumva umuntu mwavanye nabi ntago mwagira n'ubu arigenda mubwira umva muri Fire on the Block ndashaka support yawe muri finale ndashaka sponsor ya 26 life fete urumva je 26 life twabaye inshuti man twabaye umuryango même before yuko dusinya amasezerano mugabo jewe icyo tumvikanye ko ntitumvikanye na staff yiwe kuko sino boss turi inshuti kandi n'ubu muri finale ya Fire on the Block narateguye kuzomusaba sponsor asponsorize kandi azazobikora kuko yamabikora ku bantu benshi cyane urumva nkagiye rero twakoranye tutavanye nabi nawe twavanye nabi nabo bakorana kuje kugira ngo ndabivemo namubwiye ati kabisa abo mukorana ntago twakomezana yego ni muri ko murumvikana yego ariko wewe turumvikana wowe akavuga none wowe ko je turumvikana nkavuga wowe turumvikana ngiya peut-être turumvikana nyene uko nyene ariko abandi kabisa vyanse urumva rero boss wa 26 life nta kibazo dufitaniye no mu boss urumva ndanamuba kuko je zina muntu wese aduta amafaranga ndamuba ko mbazi ko shobora no kumucoresha kandi yego kandi urumva nta muntu numwe w'umukene agira beef n'umutunzi ntibibaho aho ni ibintu bibiri bidasa rero urumva jewe boss nta kibazo dufitaniye ariko management yiwe niyo twabaye ikibazo kandi narabihevye donc jewe narakoze ivyanje kugira ngo ndabe experience ko jewe nkuko nabikubwiye ndakunda gufata risk mu buzima yego mwafatiye kuki kugira ngo muzane bagiye baririmbye jewe ako nakabazo kanyu banda n'umunyabuterere wacu sasa ndamuzi kuva kera arafite talent banda yarambwiye ko ashaka dukorana naniwe muntu ya boostize ya motivation yo gukora iyo management iyo label ko management ni imwe management irashobora gukora ibindi mugabo label urumva ni label ni abaririmbyi ari concerne ku baririmbyi gusa rero sasa ndabona kabisa mu petit arafise umwete w'akazi nagiye sasa ndumunyakazi ndavuga ati cyakoze je ndashobora gushira mu mufungo na uko bungana kose nkaho gushiramo kuko ufite talent kandi sizona utaye ndavuga ati ahubwo my motivation reka ndonere undi mu petite aririmba hama tube hamwe comme ça tugire team ikiba label urumva rero nuko niwe ya my motivation now ndiko ndakora Alvin nizere ko prochaine tuzoza ibi donc ubunye hariko araba finale hariko bariko barashaka ko mutora amacari muri competition tosha muri competition nene batazosura muri watweretse ingene ibintu bimeze bigeze en fait tufisaba aba raperi 30 twagize babiri donc 15 bazotezwa kuvamo mu ibyo tuzosubira guhura 15 bapashije n'abavuyemo kugira ngo shore kubaha intuze ndabisikera ni next week big up duhure next week kuri this channel nyene kuri TV ni Yaga Tech TV hama tuvugane ibikurikira noneho tuzogaruka umugore wanje mwamwumvikanye twamaze kumenya ko ivyo gupostana bizokomeza cyane ko bizobandanya hashe atokombere big up son thank you